bariko baravuga ngo Amilia gapfa bamye ngo bazoca bayiheba abandi ngo izoca ibiha ayandi camuheza ti kuko niwe filime ishingiyeko umva episode izokurikira ntayo nzi nanje sinzi ngo Amilia azopfa sinzi ngo filime izoca yera niyapfa cyangwa ugasanga mfuye haraje ibindi bintu bongejemo ukasanga filime irabandanije ikaryoha umva biravana n'ukuntu yanditse. Okay. Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gufyonda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni animateri wanyu Madublo aka Double T-O-G Mr. Kajagari Mihale. As long as I'm there, I hope we're gonna party. No musi nk'ibisanzwe musanzwe mubiziyo namaze gushika ngaha kuri iyi micro mwamuzi ko ahantu ibintu bigiye kumera neza. Ngira ngo mugiye kuraba no kuri screen uravye ukuntu no musi n'umunsi udasanzwe kubera ko turi kumwe na wa mukobwa wanyu yabaryoheye kenshi, benshi muranamukunda, benshi muramuzi, abenshi musanze mumushigikira mu bikorwa vyiwe. Ni wa mukobwa rero amazi iminsi atavyorosha mu masinema, bamwisha bamenya kuri uzonyitura iki, abandi bamenya kuri Amilia Series, abandi bamenya kuri Facebook Love. Reka tumuhe ikaze rero kugira ngo tuganire muri kano kanya. Murahawe ikaze. Murakoze. Murameze neza? Yego nawe. Hajya ku basanzwe batakuzi witwa gute? Nitwa Gatoni Bertile. Gatoni Bertile. Ku mazina benshi basanzwe kumenyera nko ku sinema, nirihe zina benshi bakumenyeko cyane? Betty na Amilia vyose, Amilia. Hajya muri ayo mazina ni nkirihe zina ubona umenga gyara gukora umuti? Betty. Betty. Yego. Niryo zina muri filme iyo bidashika nk'ubu bibaye ngombwa umva ko wohindura ukitwa Betty? Oya. Amilia niryo numva nohindura. Nene ko Betty ari kijya gukorera umuti umva waguma na Amilia? Na Amilia naryo ni cyane ryaje ahubwo ryongereza cyane. Niryo wakunze cyane. Ni Gatoni Bertile. Uno munsi tubona ko ngira ngo cameraman ya Amigo Pictures ngira ngo urashaka ko kubagaragariza uno munsi kuntu yaje yambaye, ugiye kuraba urabona ko asa nkaho yabyanishije. Haraga kulere ndiko ndabona umenga karihariye ku mubiri wiwe, haba kuri we haba ku byo yambaye, bisa nkaho umenga yagikana ko kujyanisha. Hajya Betty iri kulere gitwa gute? Ni Rose Bebe. Rose Bebe. Nimega ndabona ko wajyanishije. Aka gasile wakimviriye gute no munsi? Byanje mukurere ko nambara uyu munsi. Hajya wowe bikuzamo uvyuse cyangwa uba wara ugapanze uti aka gasile na kejo? Mbyutse umwo mwanya nyene nkayo masaha. Yego. Ni na Gatoni Bertile tubona ko yambaye amahereni, ibintu tutadusanzwe tumenyere. Oya ni kawaida ku mukobwa. Ndabona wambaye ni sinvuga ngo ni ishapu, ni ngo umusaraba, bisigura iki kuri wewe? Oya ni style tu. Ndabamenga ni nakadiyama. Oya si diyama. Hajya iryo hereni rihagaze murangara. Namara makeya si ngombwa ndayavuge. Ni populaire gusa yaramaze. Yego. Na Bertile tumaze imisi tubona mu misi iheze, twakubona ufise umushasi mwinshi, ariko ubu bisa nkaho umenga sinzi ngo ni agasitile bakunze kuvuga ngo ni janvierize. Niko. Boneka ko kiri kwishuri. Yego ndacaye kwishuri. Birameze gute rero? Imeze fresh, imeze neza. Yego. Iki gice twitega umusaruro umeze gute? Umusaruro mwiza atacubaye vraiment. Yego. Hajya Gatoni Bertile, nk'umuntu atarakumenya neza wo mwidondora gute? Nubwidondora ko ndi umukinyi wa filme nkiciga. Yego. Okay, hari umuntu ataraherutse kubona ngaha kuri kamera, ndashaka basi nkubwire nk'akajambo kame nk'umukunzi wacu yaramaze imisi akubona kuri kamera. Ko usanzwe nakundwa na benshi sha. Abakunzi banje ndabaramutsa, ndabakumbuye, ndabakunda. Yego ndumva yene nanje nari nkumbuye kwicara hano. Yego.
Okay. Gatoni Bertile biramaze gushika ukarira amarira y'ivyishimo utarize kubera ubabaye ariko ukarira kubera wishimye sinzi oya ntibirashika ntibirashika hajya wewe emotions wawe iyo uryohewe iyo ubabaye biboneka gute nk'umuntu atakubona nk'uko abo atugiye muntu kweri uyu munsi yaryohewe biba bigaragara gute nyene nirirwa ndyohewe meze neza mu maso mboneka fresh ntakunje isura Bertile nina umaze igihe utariko turabona cyane nko ku mbuga nkoranyambaga tuko turabona sinema Amilia iyi filme Amilia wewe nkawe yakiriye gute mbe hajya uyibona gute iyi sinema uyiteze kwiki Amilia ni filme nziza ikintu ca mbere yanditse neza kandi turiko turanagerageza kuyikina neza kandi nditeze yuko izonshikana kure twese ikadushikana kure kandi ikatwubakira nyene ahantu heza yego usivye Facebook love ni nayo filme twabona ko umenga yoho ukuntu wari kuraza muga navyo wamenga ni ibindi bintu ukamenga ni ikintu umuntu akunda gushikirwa n'ibibazo kweri ko ukunze gukina filme nkaho umenga uri mu bibazo nivyo nkunda none ko bandi bakunze gukina bari mu munezero nitukubona ubwati yani ibintu by'imenga uri muri wa muntu basi ukunda kwishima ukunda ibintu nyene bigezweho ibintu bimeze ukuntu basi mu bintu by'umunezero dukunze kubona uko ibintu by'amacungu kubera iki umuntu wese kwanza biravana n'umuntu ukuntu ameze kandi n'umuntu yamupangiye script ingene abona ujya muntu agiye gukina irya scene ti uyu niyakinirya azoyiviva ayibemo nkanje nyene scene yo gutekereza yo kugorwa yo gukina bamfata nabi yego ndagerageza kuyikina sinzi yo kwishima warabibonye muri Facebook love navyo ngira ndagerageza birakunze gushika ko bavuga bati kenshi ibintu yuri kurabibamwo yuri kurabikina hari igihe ngugira gute ugasanga birakubaye ko mbega ntihari igihe wibuga ati none nk'ibi bintu mbega bimbaye ko no vyakira gute ikintu Imana iba yaragipanze nyene uracakira ukakiba mu konyene ariko ndizera ntibizoba yego nk'amakomantere ukunze kumva amakomantere kuri nk'amafilm uri kurakina bivanye na zirya script ukuntu ziba zandise we nk'amakomantere yakunze kuza yavuga gute ngo nkina ibintu bitambereye kenshi niko bambwira ngoma nkina ibintu basingaragara neza ntagaragara muri zijya muzu usanga nambaye amakomantere menshi niyo aza ngo kuruta ngo yuko nokina basi ndumusazi ariko jesene nkunda cyane nijya nyene aba bakunda kugira umuntu w'ibirori nivyo bashaka kubona yego ngira ngo yo tuyitege ryari ntari umunsi basi tuvuga ati ngaha dukeneye basi tuvyitege ryari kumubona Bertile ari karakina ari mwiyo novuga ngo ari karakina mwizo role sinzi ngira muzoyibona bishitse Niko abafana baguma babigusaba abantu twizi ko umuntu akorera abakorera ivy'abafana bamusaba uri kurategura iki muri kuri ico oya ivyo urumva nkuko mwabonye Amilia mutayiteze niyindi muzoyibona uko nyene okay nka target wewe uri ufise muri cinema niyi target gute umuntu arakina usanga ufise intumbero runaka nka cinema nka bwawe uri kurayikina urifuza ko yogushikana kuki filme ndiko ndayikina nje ubwa mbere na mbere filme ndayitaho ndayifata nk'akazi urumva ubaye ufata ikintu nk'akazi umva ni nka kwa kundi ukora akazi uvuga ati akazi karampemba kandi niko kariko karanshikana imbere amafaranga ndiko ndaronkamwo ibiki rero je filme ndabona kizonshitsa hano hejuru niko novuga nkamenyekana yego nkabifata nk'akazi kakampemba yego kakampindurira ubuzima nyene nkabiba muko nyene bavuga ati ujya mukobwa ujya
akazi kiba akora ni filime. ubuherutse tuko turaganira ngira ngo ni ikiganiro tugeze kugirana warigeze kutubwira uti sene yakunaniye kuviva aho uri kurayikina ngo niba ari kurakina wafuye ubu hoho muri Amilia ni iyihe sene wavuze ati iyi kweri yarangoye gukina kubona abavyeyi banje bapfuye bisa nkaho umengo umuntu utinya kubona ibintu by'urupfu cyane gose. hajya mu muryango yabishise iyo bishise hakaba nk'umuntu yabuze canke ukabura nk'abantu mu babanyi canke mu bagenzi canke mu muryango we ntujya gusezera oya maze gusezera rimwe. Yego ko byashyiseho uwo munsi byari bimeze gute byari bibabaje nyene kubera ko byari bibabaje nyene. Amilia ni filme abanshi batari biteze ko yomera kujya kubera ko bakunze kubona ko filme yaba uzunyituriki hariho Facebook Love ni filme bagiye baramezera nk'abakira hagati ariko izi kuri Amilia series Amilia tuyitege kwiye oya iyo twakirije hagati ni Facebook Love uzonyituriki yaraheze ariko abantu baguma bibaza ngo twayikirije hagati ariko yaraheze. Amilia nayo tuzoyibandanya gusa kandi nayo ntizokiriza hagati turacakina kandi turacabandanya dukina n'ubu ndaha naje kugira nkine hama camusubira mu mbure gatoya. nawe wagiye kwiga muri ya mashuri yamye ngo yoroshe kumara oya suko ariko birakunzwe kuvuga ariko bivana n'ishuri waba wigako. we niko wabisanze siko nabisanze amashuri aratandukanye. nk'itandukaniro ry'amashuri kuri ubu nawe wari usanzwe wigwako ni ikihe kintu wabonye ko cyahindutse aho ndi hariho diferanse yaho nahora niga urabona urabizi aho nahora niga sinimosha ariko urabona yuko nsa neza mu mutwe. cyahindutse gusa ni kwafi yego ikwafi ibindi byose nico kimwe. umunsi wari umaze igihe wiga ariko bitaba ngombwa ko wimwesha tubwire bikicumva ati aha kwiga kugira mwige bisaba ko mukura ku mushasi wose byagenze gute umunsi wa mbere ugenda kwimwesha n'amabanga gusa numvise menga nohindura ishure umutima mumbwira ngo genda ahandi ngo igumira nyene ndavuga ati reka ngende. mufise abakinyi benshi musanze mukinana muri mu filme muriko murakina ariko abenshi barakunze kwibaza bati kubera iki ari Gatoni Bertile hamwe na Amigo Pictures bivana n'ukuntu umuntu script avuga ati uyu jana niye kandi bikavana n'abantu bakunda kuronka umwanya n'ubwitange. tuko turakina Amilia series ngeyo iraje irikiratwika turashaka kutubwire commentaire ndazo rakunda kumusoma commentaire yavuze kuya cinema nawe ikanagutwenza oya nani yimwe yego wowe urakina nturaba abafani ukuntu bariko baravyakira ndaraba nk'ubu aho tugeze amakomantere menshi bariko baravuga ngo Amilia gapfa bamye ngo bazoca bayiheba abandi ngo izoca ibiha ayandi camuheza ti kuko niwe filime ishingiyeko. iyo ubonye nka commentaire nk'iyo mbega birakunze kuba niba gukumbanye umenga wo kwishura hajya yego menga no kwishura ariko nyene cukawusha. aka niko kanya rero kugira ngo ubishure umva episode izokurikira nayo nzi nanje sinzi ngo Amilia azopfa sinzi ngo filime izociyera ni yapfa cyangwa ugasanga mfuye haraje ibindi bintu bongejemo kasanga filime irabandanije ikaryoha umva biravana n'ukuntu yanditse.
Okay, Gatoni Bertile, filime zikunze gukina nyinshi baba ziba zanditse twitege ryari filime yanditse na Gatoni Bertile. muri 2022 mu mpera. Umaze igihe kingana gute uriko uravyumvira ko cyangwa uriko urayitegura iyo filime? Ikintu cya mbere je ndakunda kwandika filime nubwo zitagera yaho bazisoma bambe bazikina ariko barazisoma. Abo twiganye barabizi ndazi kandi barankurikirana. Yego barankurikirana. Harya nta nimwe urashikiriza nka CEO wa Sky Media kavuga ati iyi filime ndashaka ko uyibona gute, ndashaka ko twekina. Ni hatari umva narigeze kumubwira ati je ndafise filime twokina ariko sinari bwinjire muri groupe. Oya kuva winjiyemo waci uhagarika kwandika cyane byagenze gute? Narahagaritse sindasubira. Gusa ninasubira nyene izo filime imeze neza. Natangara ko nk'ubwa mbere. Okay, abakunzi ba Sky Media Burundi, murumva ko mu minsi tugiye kwakira tugiye gukurikirana agasinema ka Gatoni Bertile kandi kumwanditsi Gatoni Bertile, ngira ngo hari vyinshi ariko araraba, ngira ngo hari vyinshi ariko arabona ko bikwiye ko yobikora. Tunagukeza kubera ko ukuntu witwara ni ibintu biriko birerekana ko hariko azoza ufise. Murakoze. Ariko gusa waberewe. Murakoze. Yego. Bega Gatoni Bertile. Oui. Telefone yawe uyifata nk'iyi? Telefone. Telefone. Telefone ari umuntu biravana n'icyo umuntu ayiba yikoresha. Je basi telefone ntayifise. Ndumva yuko atamahoro ndo bafise. Yego. Hajya ikintu gift canke se impano umaze kwakira uwo munsi ukumva umenga warana n'ibirato? Nta nimwe. Oya. Basi gift umaze gutanga ukumva urishimiye kuyitanga? Ziriho. Ziriho? Waziha uwo muntu waziha yari? Oya, singonga. Sinumva ko tumumenye. Ndashaka ubwira akajambo kanyuma ko bariko baragukurikirana. Mubandanye mukurikirana iyi TV yacu Sky Media Burundi, mugira subscribe na partage, mubandanye mukunda ivy'iwacu, tureke kuraba tureke gupartage abanyamahanga kandi natwe iby'iwacu kandi biba ari byiza. Okay, Gatoni Bertile, akabazo kanyuma Bertile, umuntu azoza bizoshika kaza muhira, ikintu ca mbere nka basi nk'inzimano izoba yateswe na Gatoni Bertile abayifuza kwakiriza nk'umushitsi niki? Ifiriti n'inyama. Nico umva ati ngaha nk'umushisaje. Nico kunywa nyene ugashira ku ruhande n'umuceri. Yego. Abifuza gutembera Gatoni Bertile twitege kurya ifiriti n'inyama, urumva ko ari fresh. Tugushimira no kuri kano kanya. Nawe murakoze. Twizeye ko n'ibintu biri imbere bigiye kumera neza. Cyane gose. Okay, bakunzi ba Sky Media Burundi, ngira ngo twagize kiganiro kiramburuye, twaganiriye byinshi n'ibindi kubirategurwa muri Sky Media Burundi. Ngira ngo umubishije dukunda ivy'iwacu maze dukunda ivy'iwacu kubera ko bijya by'abandi byose bijya by'abandi bijya ntibisumba bino vy'iwacu kubera ko nivyo bituma natwe duteza imbere zino mpano z'iwacu. Okay, yari kuri Sky Media Burundi, mwari kumwe na materi wanyu ma double aka double T, umutumire nawe yari wa wundi Gatoni Bertile. Ku kandi kanya, ciao ciao.